Ego nkuko mubibona rero baramaze kuba batangura gushika Joel yamaze kwinjira ntitwagize amahirwe yo kumubaza ariko turi kumwe n'umu legend Amiri Pro nkuko mubibona canke Amiri Baba nikaze cyane umeze neza Amiri. Ego turashima. Muragiye gukora ibikorwa bidasanzwe mu gihugu c'Ububirigi. Uvyumva gute kuba ugiye kuba nka sound engineer mu gitaramo kidasanzwe ubona yuko Ububirigi busigaye ari bumwe mu bihugu bifise community ndende y'abarundi? Iyo ni intambwe tugiye kuba kuko urabona kenshi twayibona abantu bazanye aba sound engineer babo ngabo bikaba ari bibaye ku barundi batwaye mu sound engineer wabo hari. Ego turabona ko biriko biraza. Ego mu manzi imisi mu myiteguro byarabonetse harimo Dramatili Noji nk'abaririmbyi bagiye guperforming kajya kantu muri mwateguye cyangwa mwariko murakora niri heshusho mugomba kuzana mu muziki w'Uburundi cyatwerekanye yuko turi hamwe twese birashoboka. Mugiye guperforming live? Ego ni semi live urumva tubona twariko turagira twimenyereza cyane twese dushira ingufu zacu hamwe. Ego ni abaririmbyi b'abarundi ntibahora baboneka mu bikorwa nk'ivyo bidasanzwe aho ubona yuko ari bikorwa twara tubona nk'abadaju baje ukana yuko baza bafise ubuhinga bwabo kuri stage ukona ibintu byose bibanje guhinduka kugira ba performing ni shusho rishasha muzanye nka wewe nk'umuhinyanyuzi usanzwe uri nararibonye bifise iyihe nyungu na cyane cyane ko twari tumaze imisi tubona Dramata akora semi live nk'umuririmbyi mushasha ibintu abandi baririmbyi batigeze biyumvira gukora mwa runo rungano? Inyungu ihaba ni kwanza ikintu abantu bakoze bari hamwe sico kimwe n'ikintu umuntu umwe wenyine ikorana. Izo nguvu zaba ngahe mu kumushize hamwe zizana ikintu kinini cyane. Nkuko abantu bazoza kuturaba bazoyibona inguvu twashizemo nyinshi cyane. Tukaba tubona yuko hari ikintu kinini kizohinduka. Ego itariki 3 z'ukwezi kwa kane abarundi abanyarwanda abakunda umuziki wa East Africa bitegiki ku gitaramo mugiye gutanga? Apana abarundi n'abanyarwanda gusa n'abazungu bose bazi kuko urumva indirimbo harimo indimi nyinshi kandi indirimbo ntigirindi ururimi ntigira ubwoko ntigira indirimbo ni z'abantu bose. Abantu bose bashoboye gushika bahashike barabi ivyo twateguriye. Ego uravye abarindi dufise no munsi ndavuga dore kuri Dramati mujanye Linoji naba bahinyaruzi kandi bakiri bato wewe ubimaze mu myaka myinshi ubabona gute umuziki w'u Burundi abarundi batarabagirira ikizere ubasabiki? Kubona kwanza babizeye bakabahamagara nka Dramati bamuhamagaye sigambere agiye Linoji kana bakamwizera nuko abamaze kubona ko hari ikintu afise muri we. Tukaba tubaha n'inguvu kuko izo nguvu afise bazibandanye barushijeho nibo kazoza keje ku Burundi. Wa muzigo benshi bavuga ngo umuziki Burundi nta urashika ngo abalegende bamwe ngo bavuga ngo ari byo bakoze ngo ari byo batashitseko aba bakiri bato tubaremeke. Ya utarashika ntwa tugiye nkuko mbibona tugiye urabona ko hari intambwe nini cyane kubona ashobora gufata abantu 4 5 6 bakajya bagenda bari hamwe ni intambwe nini cyane. Ego ugiye kujana no muhinyanyuzi mushasha akirimo tubona yuko akoze ibikorwa bidasanzwe mu myaka yiwe ni mwarashoboye kubonekamo ushiraho affiche canke flyer yerekana yuko mugomba gufasha abaririmbyi abari mu Budagi abayegereye muri Europe kugira ngo habeho session ba booking ni rindi shusho gamiri mugomba gutwara muri community y'abarundi bari hari? Hari abantu benshi baba bari hariya babifuza igiya touch ikinyafrika batayironka rero akaba ariko karyo bagiye kukaronka ko turi hariya uyu umuntu mukorana mutari kumwe cyo kimwe nukorana muri kumwe kakanovera abandi baronka turi kumwe no nako nabo bakaronka injo niyo idea yaje tugende nawe bashobora kuronka kaya kanovera. Ego urumwe mu baririmbyi bizewe cyane n'urunganwe rwa diaspora ugasanga uko baje ngaha bashikira kwa Amiri ni nakahe kantu babwira kuko barakutse barakomenyereye ariko kubatazi Joel hari akabijya Joel afise Amiri adafise ko bikose inamwe agezeko nta numwe atamuzi. Ivyo amaze gukora yabo hanze yabo ngaha basamaze kuvyumva umbe ikintu gihari nuko badushigikira twese y'abajuweri y'abajewe tukashinga ingufu zacu hamwe bya twerekane ku muziki w'u Burundi ugeze kure. Akabazo kanje kanyuma wari muri repetition n'abaririmbyi ababiteze bitegiki nkuko wababonye we muri no misi mwari mumaze imisi mu myemenyerezo bitege ivyo batarabona ivyo bamaze kubona ntibazobibona. Ego ndagushimire cyane ndakwifuriza kugenda neza. Kabisa Linoji umvukuri big congratulations my G kubona for the first time ugiye ku mugabane ndego sangwa ngo twamungu batabwa ino ni nikaze cyane mu rugendo rushasha nyuma mbere yangu uyumva gute ko ugiye guperformingira community y'abarundi bari hanze cyane cyane ko hari umwe mu baririmbyi yavuze ngo Uburundi bubishatse community y'abarundi mu Budagi no mu Birigi boba nk'aba Nigeria mu Bwongereza tukuzuza amastade iteka irasanzwe bwa mbere ku mugabane wa Burayi uyumva gute? Iteka irasanzwe kabisa.
kabisa kwizera ko byose bishoboka. ego Lino G uyu munsi ni umunsi udasanzwe aho tubona neza yuko waje wanambaye akiri kubera iki bro? Ni mutayi wanje cyangwa mukuru wanje uko biri kose ni kumutera intege namurimbye mwiza cyane. Abantu benshi bari bamaze iminsi bifuza kino gihe ko kigera aho kubona umurimbyi Lino G aja ku mugabane wa Buraya guteramisha aba diaspora canke abarundi n'abandi b'abanyamahanga baba muri bijya bihugu. Witeguye gute? Cyiteguye ndavuze niteguye ngiye gushikana isezerano ubu. Ego abarundi bakwa dukurikira kano kanya bitega iki kuri Lino G ufukura? Bitega umuziki mwiza kuri stage. Ega tukwifuriza urugendo rwiza neze neza ko abako badukurikirana ndetse n'abarundi bose muri rusangi no bariko baraturaba ko bazoza ari benshi cyane itariki 3 kwezi kwa kane muri Blue. Nakwifuriza amahirwe bro. Asante sana. Asante sana. Kuacha. Nani hata sasa kuacha kwa mara nyingine. Lino akabazo ufise byarabonetse yuko ufise indirimbo no muri Dramati mugiye guperforminga mu gihugu cy'Ububirigi. Abantu bari mu Budagi yaba bazungu ko twarabonye abazungu bakora challenge z'indirimbo zanyu. Chege performance y'indirimbo yanyu canke nira. Ego zo performing. Umaze iminsi mu myimenyerezo mwarabonetse Amiri yavuze ati kubatabizi canke kubatarabona performance z'abajya bajama bitega impinduka bivanye n'amashusho bagiye barabona kuri YouTube yo hano. Bitega impinduka ku muziki bagiye kubaho no. Bitega impinduka kabisa. Mu myimenyerezo nkuko mwabikoze. Abantu bitega iki kuri mwebwe energy nshasha bafite itandukanye niyo babonye niyo. Bitega impinduka kubera ko tujanye na Amiri na Joel nibyambere bibaye tujanye n'aba producer urumva birakomeye cyane. Gukora live si ibintu bimenyerewe cyane. Barabonye ko mugiye gukora semi live kuvuga ngo energy y'ijwi ryanyu irakonta cyane. Confidence muri Lino imeze. Turi tayari cyane pusa yiteguye. Uwabaye uwa gatatu ni intambwe idasanzwe higanwa nkayisangana yawe. Muri nzu ya mbere ngo agashimwe wahise umwambara wavuze ati ni muto wanje canke ni mukuru wanje no mara what. Uru rukundo ntigwigeze ruboneka cyane muri ko muragaragaza biboneka yuko muri ko muraba inspiration kuri bakuru banyu. Niyihe kintu nike kintu kiri mwa runo rukundo canke muri no support muri kumurire. Baza ko urukundo rwo rukerewe kugira ngo tutambe bengi. Imechelewa. Tuongea vingine para nikifika kwa natumia maimashi. Asante sana. Urugendo rwiza Lino G. Yes.